Ndabaramukije bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana nyene amahoro ibampere amahoro n'imigisha biva ku Mana. Yego jewe ni Jane Hatunga, ngarutse nshima Imana kubw'ibyiza yakoze, nongera kandi nyivuga, nyitazira nkuko ijambo ryayo ribivuga muri Zaburi 94 ku murongo wa 17. Ngo iyo Uhoraho ataba umutabazi wanje, ubugingo bwanje buba bwaciye bugerera ahantu hagacerere. Niyo mpamvu yamanutse ku gice ca 95 ati nimuze turirimbire Uhoraho, tuvugirize impundu igitandara c'agakiza kacu, tuje mu nyonga ziwe tumushima. Nanje nariyemeje yuko nzoshima Imana kuva igihe cyose nzoba mpema impwemo z'abazima, nzokwama nshima. Niyo mpamvu garutse imbere yawe nongera mvuga nti nimba nawe hari icyo Imana yagukoreye, umfashe tuzamura amaboko tuduze dushima izina ry'Uhoraho, Imana nyene amaboko, Imana nyene ingabo. Ego nta hantu na hamwe Imana itokura umuntu, nta hantu kure Imana itokura umuntu, nta n'ahandi kure itomushikana. Ego Imana ni inkomezi, Imana irakomeye cyane. Imana yazigamye umwana w'umuntu ikamurema, ikamurinda, ikamuzigama, ikamumenya ataraba n'urusoro mu nda y'ababyeyi, ikamuzigama, ikavuga ati wewe ndakuremye kandi uzobaho. Imana iyo ikuvuzeho ijambo irakurinda kandi naryo ikaririnda ikarisohoza. Imana ikakurinda, ikarinda uwo mwana w'umuntu mu nda y'umubyeyi. Umubyeyi ari mu buhungiro atamenye epfo na ruguru, atamenye icarya n'icararira n'icazorya ejo, oya, ariko yizigiye Uhoraho gusa. Imana nayo ikavuga ati ego jewe narabyemeye kandi nzobisohoza. Imana irinda urusoro, umwana arakura mu nda y'umubyeyi kugera amezi 9. Umwana akavuka ari akana gato cyane, abantu bose baraba bagatangara bakavuga ati apu uyu we nta nico azovamo, uyu we ejo azoba yavuye mu mpwemo. Ariko Imana kubw'ijambo ryayo ikamuzigama, ikamurinda. Umwana agakura, akamara ukwezi, akamara amezi 2, akamara 5, akamara umwaka, akamara imyaka 2. Hamwe abantu bavuga ngo shaka ukajugunya hariya mu ishamba, ariko umubyeyi akavuga ati oya, Imana yagateretse mu nda yanje, Imana yakazanye hano ku isi, ni nayo izokazigama. Ego dukwiye gushima Imana kweri. We muntu wese ufise impwemu z'abazima nushima Imana. Nanje ndashima Imana niyo nkuru. Iyo yavuze ngo baho, umwana w'umuntu abaho. Nta mwana w'umuntu n'umwe ushobora guhinduraho n'ikintu na kimwe, ntashobora kugabanya iminsi yawe Imana yakugeneye itarashika. Imana nishimwe cyane. Mfasha dushima Imana, mfasha tuzamura amaboko tuyihereze icubahiro, niyo gushimwa. Tuyiririmbire, turirimbire Uhoraho, tuvugirize impundu igitandara c'agakiza kacu, kuko niyo yaturemye kandi iratuzi. Niyo yaremye umwana mu nda, ikamuzigama, ikamurinda gushika amaze imyaka 10, akamara imyaka 20, akamara 30. Nukuvuga Imana yoyo yari ibizi ko uyu munsi uzoshika. Umwana w'umuntu akavuga ati Imana yarakoze. Yari ibizi ko uyu munsi izoshika, ukumva mu matwi yawe ijwi rivuga ngo shima Uhoraho. Ntabwo biba ari accident ibaye, oya, ni ku mugambi w'Imana. Imana niyo ituzigama ku mugoroba tukaryama turi munsi y'igitutu c'urupfu, ikatubyura mu gatondo tugihema. Kuko hari abandi baryama ariko ntibabyuke, shimwa Yesu. Hari abandi baryama mu gitondo bakabyuka babaye paralize, hari n'abandi baryama bakabyuka bahuye n'ibintu bikomakomeye cyane. Twese ntabwo tuzi biturindiriye, ariko jenje nshima guhera ku mwaka wa mbere, guhera ku kwezi kwa mbere, guhera ku munsi wa mbere Imana ishira mu nda ikavuga ati uyu mwana azabaho. Naho woba muto gute, naho woba mu buzima bubi gute, mu buzima bw'ubuhungiro, umubyeyi akakubyarira mu buhungiro ukamera gute, ariko Imana yari yavuze ijambo. Naho woba mu bukene bungana gute, mu bukene bugoye buruhije, utagira ico kwambara, umubyeyi adafite ico kugufunika, aguheka mu mugongo akagenda apfuka avuga ati yo izuba rirakica, cyangwa akavuga ati imvura iraza kukica, karapfira mu mugongo wanje. Ariko Imana kubw'ijambo yakuvuzeho ikakureka ukabaho. Imana ikakuzigama ukavuka ugakura, ikakwitungira yonyene. Naho wowe utabuze ngo se ndabaho gute, ariko Imana ikabikora. Nta hantu Imana itokura umuntu, nta naho itomushikana, oya ntaho.
wohura n'ibibazo, wogwara, wogwaza, wohura n'intambara zikomeye zimeze gute, ariko Imana yarakuvuzeho ijambo izoririnda. Imana yaravuze ngo baho, uzobaho. Imana yaravuze tuzokura, umwana arakura. Yego n'ukuri, naho abantu bavuga ngo ntazobaho, ngo ejo mu gitondo ntazobyuka, Imana yavuze uwo mwana arabaho, arabaho. Nta hantu Imana itokura umuntu. Naho wowe mu bigoyi bimeze gute, naho wowe uri imbere y'amasasa ameze gute, naho wowe uri mu buhungiro bumeze gute, naho wowe uri mu gihugu kimeze gute, aho uri hose Imana niyirinda umwana w'umuntu kandi niyirinda ubugingo bwiwe, kandi yivuze ati baho, urabaho. Nta hantu Imana itokura umuntu, nta hantu Imana itokura umwana w'umuntu, nta n'ahantu itogushikana. Irakuvana mu ngorane, irakuvana mu mageragezwa, amageragezwa menshi, ariko ikakuzigama, ikakurinda, ikagushikana ku munsi yo nyene yateganyije. Nta hantu kuri Imana itokura umuntu. Imana irakura umwana mu buhungiro ikamushikana mu gihugu cyiza. Imana irakura umuntu mu gihugu kiza ikagusubiza mu gihugu kirimo amagorwa, ikagusubiza mu gihugu kirimo ibibazo, ikagushira mu ntambara, ikagushira mu mageragezwa, ariko ukongera ukayavamo, ugakira, ukaba muzima, ukavuga ati asante, warakoze Yesu. Ugahagarara ushima. Nicyo Imana idushaka ko. Imana ishaka ko dushima. Imana ashaka ko twemera yuko ari inyamaboko, tuyemere, tuzamura amaboko dushime, kuko ari cyo yaturemeye. Nicyo cyatumye ituzigama. Yashaka ko natwe dushima, twirengagiza ibindi byose turi kubona, tuvuga ati Imana warakoze, kandi ni wowe n'ubundi nibi tubishize mu maboko yawe. Ibyo turi gucamo byose tubishyira mu maboko y'Imana, kuko nta hantu kure Imana itokura umwana w'umuntu, nta n'ahantu kure itomushikana. Oya, Imana niyirinda ijambo ryayo yavuze ku mwana w'umuntu guhera akiri mu nda ya nyina, akiri urusoro, ataravuka. Umunsi wo kuvuka niyiwugena, n'umunsi wo gupfa n'Imana niyiwugena. Nta mwana w'umuntu ushobora kuwuhindura, nta mwana w'umuntu ushobora kugira icyo akuraho na gitoya. Byose biri mu maboko y'Imana. Niyo mpamvu uyu munyezaburi Dawidi yavuze ati nimuze turirimbire Uhoraho, twibutse ibintu byinshi yadukoreye, twibutse uko yaturinze, twibutse uko yatuzigamye turi abana bato cyane, tudashobora kumenya ikintu na kimwe, ikatuzigama gushika kuri iyi myaka turiho kuri uyu munota. Umwe wese imyaka afise nangere yibaze, yongere asubiza amaso inyuma, areba aho Imana yamukuye. Ese wowe Imana yagukuye he? Jewe yankuye ahantu kure cyane, yankuye ndakana gato cyane kadafise n'urutege na rutoya, ariko iranzigama gushika kuri uyu munsi mpaye nkubwira. Nawe ndasabye kugira ngo usubize amaso inyuma, ureba aho Imana yagukuye. Nta hantu Imana itokura umuntu, nta naho itomushikana. Nta kintu na kimwe cyonanira Imana, yabigombye. Ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora, nta mwana w'umuntu ushobora guhindura imigambi yayo. Oya, nta n'umwe, kuko Imana niyo nyembabazi, niyo nyenkomezi. Imana ni nziza, Imana ihabwa icubahiro. Nukuri nta na hamwe itokura umwana w'umuntu, nta hantu na hamwe Imana itomushikana. Imana ni nziza, niyo gushimwa. Tuyishime, twishimirije Imana, tuyishime dushikamye, tuyishime tunezerewe. Amagorwa naho yoba menshi gute, intambara naho zoba nyinshi gute, Imana niyo nkuru, kandi niyo ibigena ikabigenura. Imana niyo nziza, niyo ishobora byose, niyo Mana ikomeza, niyo Mana itanga intege, niyo Mana itanga imbaraga z'umutima. Nizo nawe nkwifurije, yewe mwene data, nkwifurije kugira ngo nawe umfashe dushime, umfashe tuzamura amaboko, duhereze Imana icubahiro, umfashe dufasha abagowe, umfashe dufasha abababaye, uko dushobojwe, uko imbaraga zacu zingana. Ntago igusaba ibyo udafise, Imana igusaba ibyo ufise. Umfashe nawe ugira icyo ukoreye mwene data uri impande yawe, ugira icyo ukoreye uwusumbye ubushobozi, nawe umufashe kugira ngo izina ry'Imana rishigwe hejuru, izina ry'Imana ryamamare. Kandi umubwire uti Imana ni nziza, umubwire uti Yesu aragukunda, Yesu Kristo akomeze kuba muri twebwe, amahoro y'Imana akomeze kuba mu bantu bayo, amaze natwe tuzokwame tuyishima kugera ku mpwemu zacu za nyuma, tuyishima, tuyishimisha gufasha abandi. Dukorere muri ya dini y'Uhoraho, ya dini y'Imana imwe yo gufasha imfubyi ndetse n'abapfakazi. Dukorere hamwe, dufashe abagowe n'ababaye, dufasha ababuze uko bagira. Niko gushima gukwiye, niko gushima gukomeye, niko gushima Imana ikunda, idini y'ukuri mwifasha imfubyi n'abapfakazi, ikarengera abagowe, ikarenganura abarengana. Iyo niyo dini y'ukuri nguhamagarira, kandi nkubwira nti
umfashe dushime imana muri byose, ijoro n'umurango tuyishime. Uhoraho nyene ingabo, nyene amahoro, data wa twese uhoraho, abane n'abizera bose, abane n'abasenga mu mpande zine z'isi, kandi amahoro y'Imana abane n'imitima yanyu mwese. Murakoze cane, ndabashimiye. Amen.